babaza ati none Cishado ko twamubonye amafoto canke video na comedy ariko aroga mwibasi umugore bariko bamwogereza mwibasi umugore wiwe arashobora kuvyihanganira vy'ukuri ico kibazo kibishura gute none uriko uravuga yuko no hava nambara ubusa imbere ya masoso eka no hava niho yarari deje bava nambara ubusa imbere mu cameraman kuko harabava ngo urumva ngo yari ngo yambaye ubusa ibiki yanambaye buto ya noir yego none no hava nambara ubusa imbere y'abandi bose ibijanye n'ivana igiwawe na mutima timu mutima yarasambutse byinshi kuri ivyo bibazo hagati y'ivyo vyose imigenderanire iracahari ko twege twarabonye ko mu misi yahera imigenderanire ya Cishado na mutima imigenderanire idasanzwe aho mutima yabari no Cishado yabari imigenderanire ntimeze nko yari imeze kare rero ukungene tubanye muri timu mutima benshi barabizi nawe urabizi kuko yaba wewe na jewe tuvugana mu gihe haba ari igikorwa kanaka yego watanguye kumenya ko comedy arakazi gari natanguye kumenya ko comedy arakazi bitanguye kumpa amahera bago batumye ko ati none ko hari ibintu kwamaza ngo twubahanga ati kumwe bya bintu birahemba kuko bwa mbere bwo comedy c'est un art n'umuga yego nakazi haro n'abavyiga mu ishuri cyane cyane nk'ibyo bita comedy stand up warizewe na Kigingi muri Kigingi Sama urizegwa na Raure mu biteramo bikomeye cyane bega Cishado kuri we azoguma ko rukunye nari karakora canke arafise urategekanya gukora igiteramo gati iki ni igiteramo ciciriwe Cishado ubwo ntavyo turabona mbega Cishado bivyo babiri mu nteguro canke wewe azorindira bazoguma mu invitation igihe cyose umuntu yareko arakura ategezwa kuba afise imigambi iye cankiriya kuko ntibiba vyoroshe bitwara uburyo kuko nabajya bagiye barabikora nuko barafise abagiye barabashigikira abagiye barabatera inkunga ni nabona novuga abanshigikira Esa reka rero tubaramutse abakozi ba Kings Family TV Burundi nkuko rero mubimenyereye twama tubagerageza kubaronderera abatumire batandukanye tubaha bishasha nkuko mwama mwabitubwiye muri commentaire tuzanire naka turakeneye kumenya ivya naka kandi ivyo navyo natwe tuba twamaze kubumvira kugira ngo tuca tuza nkuko rero mubibona imbere ya kamera kuri micro za Kings Family Burundi tubafitiye umutumire adasanzwe novuga ko yakoze amateka menshi mvuze amateka nibaza ko wenyene aza kubitubwira ko ndamubeshe canke ntamubesheye yagiye akora vyinshi mwaramubonye muri Kigingi Sama comedy mwaramubonye mu biteramo bitandukanye mwaramubonye mu biteramo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi yakoze amateka menshi yakinyama ama comedy menshi uyo nawe rero suwundi ngo umugabo atarise ngo ntuyumuvuga mwizina tukwakire kuri micro za Kings Family Burundi murakoze cyane kunyakira kuri micro za Kings Family Burundi ego nizere kumeze neza atari bihindutse mu nyuma ni sawa amafresheri ni menshi Cishado tunganya mbona we watagaza ahubwo aho sigaye ufungurira midi no mwijoro nukumbwira nanje ngahindura mbona na bya binure vyahetse ahubwo bavuze ngo uyu muntu ngo arongoye hari ibintu bihinduka vraiment ngerageje kuraba wewe kuva ushinze ugwawe naje ndabona umenga nubwo utombwira ndarushinge no hava ndarushinga kuko kuva urongoye hari ibintu vyahindutse kuri wewe none we ntavyo urabona bo guhinduka birahinduka mugabo n'uburyo bubirego bihinduka biba nabi ari gahinduka yo neza rero bivana niyo mpinduka ugomvye kuvuga yariyo oya impinduka mu vyiyumviro n'ukuntu umuntu agaragara se muri kote mbi negative umuntu akuravye ifresher ufise n'izumupapa nuko atamavuta nisiga zo fresher zoca ziva he gusa uko biri kose akuzuye ntikamurikwa ego rero mu ncamake ku bantu batazi Cishado ugerageje kumusigura uwo ari we Cishado n'umuntu ki Cishado n'umuntu hanyuma akaba ari umupapa mbere nk'abapasiteri ngo mvise umugore umwe ngo ego nivyo nkabise umukenyezi ego n'umwana
bisiga nk'abandi umukomedi ivyo nibaza ko bikwiye birakwiye nimba batagomba ibindi birenze ivyo ivyo kuri CV yanje irakwiye ukeneye ibindi na birenze ivyo nazoca ndondera neza cyane peut-être ko vyendi azoba akeneye ko ari bizoba nibijanye n'iterambere na cyane cyane mu buzima bwanje yego none wavuze ko ufise umwana umwe uyo mwana nimba atari banga akazina kiwe yitwa Cisha ni kuvuga rero ko ufise umwana mwitiranga none sasa riva ku cuma none uyo mwana umva yitwa Cisha amaze gukura agakura urabona ko wewe umuronso ukiri muto byensi kandi ni navyo vyiza bisigura ko wewe ntuzoda gusaza umwana wawe angana nkuko kwiwawe abwo hazogera igihe nk'inyuma y'imyaka 10 mube mungana umuntu adatandukanya Cisha tuzi kera na Cisha zobaje ari mushasha none kubera iki wiyumviye kumitwa Cisha jewe benshi banyita Cishado nawe uzamwita Cisha hanyuma nabwiye ko isase riva ku cuma impamvu nabwise izina ry'iwanje kugira ngo iryo zina mu muryango w'iwanje na madame iryo zina rizokwamira ihari ego kuko ni nodo la famille ni izina ry'umuryango wacisha hayo neza cyane yego kugira ngo iryo zina rizirigambere ihari mu muryango ntizirifudikane yego rero twe twagutumiye iki kiganiro bacitwa ati bafise impano hari impano zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cacu aho tugenda tubona abantu bagiye batandukanye impano shasha rero impano yiwawe nitwoyitwa nshasha ariko gusa kugira ngo twinjire neza na neza mu vyatumye tugutumira ndavuga rero mu ruhande rwa comedy narifise utubazo tw'amatsiko tumwe nza ndacishamwo nk'ubunye nagerageje kwiyumvira kubera kwege twiyumvirira abantu abandi bantu nibo twiyumvirira ikibazo umuntu ashaka kukubaza bwateka ndakibaze mu gishingo ciwe canke ivyo baba baratubwiye ati muratubariza naka ndazi ko wabivuze mu mative atandukanye menshi ariko no kubisubiramwe nibaza ko atari bibi Cishado yarize yarize imanite na kaminuza vyose umuntu umwe we yigeze kuvuga ati abana benshi kwishure baderanje nibo bagiye kuba abakomedi kubwawe kuderanja kwishure no kuzoba umukomediye birafise aho bihuriye mbega wewe ubuzima bwo kwishure warabaye umuderanje si bose baderanje kwishuri no munsi araba comedy kuko yabaroko bimeze no munsi twa dufise kira etablissement nk'aba comedy bashika kuri 10 bayiserukira kuko kira shuri ryose ryama rifise umuderangeur aza rwego hejuru yaba umukobwa canke umuhungu yego bisigura yuko rero iryo shuri bari bise abakomediye benshi yego n'abakomedienne yego hariho uno munsi abantu bitwa ko batera inkuru bakashagomba kwashira muri domaine yiki y'abakomedi abakomedi rero ivyo nibaza yuko kudiranja mu ishuri no ko mu comedy ntaho bihurita kuko bwa mbere bwo comedy c'est un art n'umwuga yego nakazi haro n'abavyiga mu ishuri na cyane cyane nk'ibyo bita comedy stand up yego kuko ugiye kuraba muri comedy stand up ziri ubwoko bwinshi umengo bwo nimba sinibuka neza n'ubwoko bushika nimba ari kuri 8 nimba atari 9 sinibuka neza byose ako nsubira gusoma kandi yego rero jewe naraderanje c'est vrai naraderanje mu ishuri kandi cyane ko naragumura etablissement ku ishuri bo twiganye kuri convivialité barabizi ntamba Burundi bwacu ngira ibintu byinshi nirabisha kugira ama interrogation none averti baye bateguye ntabe urumva rero ubwo zana bayemwo nibaza ko ari kuderanje mugabo mu nyuma birahinduka bija muri way ya comedy ego rero urumva haraho bibandanya vya bintu bikaba umwuga yego nigihe bihera ugaje usanga ubuzima bukwerekeje mu rundi ruhande naho rero uje usanga haraho kudiranja mu ishuri bidahurira na atabihurira na comedy
kuko no munsi hari ndababaye abakomedi canka abakomedienne mwishuri batadiranje batekereza bavuga ati none wewe wabikuye ko mwishuri wari utekereje mugabo nanje bavuga ati sha wewe twaranabibona ko turavye ingene wagomboka ivyo watugira nta bishashe ni vya bindi nyene kwari tukumenyereyeko yego tugira ko dutanga n'impanuro kuko igituma nakwaje ico kibazo hariho abigisha bambajije ico kibazo barambaza ati none twebwe ko mwishuri abana batugumukana bakatubwira ko ngo nabacisha baraderanje ngo nabamutima mwishuri baraderanje niza impanuro wotanga ku bana bari kwishuri bien sûr umwana aderanje mwishuri arafise abo abari karagora muri ako kanya niza impanuro woba boje impanuro noba hano uko hari umugani baca ngo uruhendehende ni bimwe mu mapati y'umubiri yego sinza guheraheza babuze baraheraheza uruhendehende ngo hari ibintu gosha rukabihenda hageze aho ivyo bintu bisohoka yego vyo bikaca bisohoka vyo nyene go rukaguma indani rero jene radiranje mugabo nari nciye ubwenge si bose kwitera amashugwe mugabo ukuri umuntu arakuvuga yego kandi abatari bake barabivuze sawa bo kuko wewe warunzi twarakuranye yego nari nciye ubwenge ku buryo nagenda guteza izo ngorane ndiranja mugabo niza yes ico bamaze bashumve neza aho naho ranyirabika ngo nona interrogation nona verite ntizibe sinabigira ngo nuko nkunze abandi shanka ibiki narabona ati sinize yego kuko naje ntiyize muri uwo mwanya ndabona yuko iyo interrogation nona verite ndaza kunanigwa rero hakonza kunanirwa kora ko ntize reka ngiye no geste kuko urumva abana nkaca nigwisha hasi gihumure nkirabisha bansoro hanze interrogation birasivye bamwe bakaryoga urumva ngo nikudiranje canke ikikumbe nanje nago mvyogira ngo nirokore muri ubwo buryo sinze kuhava ntirisha ngo baze kumfata sange nikwegeze ni ngorane waje nabisha muri ubwo buryo ugasanga interrogation na veti ntibaye nkaca mfata umwanya kugenda kwiga nariga wanashima uzogira amakenga zoze ndamwereke ugiye kuraba na diploma data canke amanota nose muri exam ntiyari make kuko nari mfise mu bishe birenga 70 kwijana manota yego diploma data ndayifise yaguha uburenganzira bwo kwiga gaje kaminuza ya Burundi amanota arenga ibice 70 kwijana yego urumva ntiyari make kameme muri ico gihe sasa rero ico gihe nubu si make rero ntihagirire abanyeshuri no munsi babona abandi ko baradiranje ko rimwe na rimwe abadiranje mu ishuri bakunzwe cyane nabasha barondera ico gikundiro muri ubwo buryo bazi yuko mu mutwe atakiriyo neza cyane ukabuze ko mu mutwe atakiriyo nibareke kuguhenda genda ufate wikaye wige hari abantu bafise impano yo gusoma basama abantu ama server ameze nka carbone 14 agisomye mu mwanya muto yaba yagifashe ku mutwe neza cyane bimutwara nk'iminota 5 hano yo ni myinshi wewe nawe bigutwara amasaha 3 ana 5 kugira uboroke ntuze simple feye canke double feye none ugomba wishinga umuntu aza gufata iminota 3 kugira aze kuboroka bireke niyo mpanuro nobaha ntiwishinge ngo cisha do ko amahirwe yacisha dosiyo yiwawe neza cyane amahirwe yiwanje siyo yiwawe wowe urafise ayandi mahirwe yiwawe Imana yaci izocisha mu kugira ngo bigende neza rero ndabahanura kwiga no kumvira impanuro z'abarimu tuvuye kumva ko twaradiranje twararaba nahariho kavuga ati bana nka deko nibarazoba riguye yego ama periode kavuga ati nki periode siyo kuderanje yego kandi urumva na general abana bigisha ngo atunkamuzana ko burofa arampitana n'ubundi wabona ati uyu aravize umutima w'ubuvyeyi uyu arashobora kuza gutahura gatoyi watubwiye ko comedy arakazi koko nakazi ariko tugiye kuraba ivyo ibiganiro wagiye uratanga hamwe mwaravuze ko mwatanguriye ibintu vya comedy muri eglise ari ama sketch mutarabitumbereza neza kuba comedy mu nyuma muraza mutima arabazana muza kuja mu mugwi wa comedy ari wo waceba nk'umugwi wa timu mutima none mu ncamake wewe watanguye kumenya ko comedy arakazi gari natanguye kumenya ko comedy arakazi bitanguye kumpa amahera bago batumiye ko ati none ko hari ibintu kwamaza ngo twubahanga ikomeye bya bintu birahemba sino kare umuntu twabigira nko kwiryohera dutwenge urumva ibintu nk'ivyo mugabo
tumaze kubona ko harabo bitunze byense kurega natwe bwe twabonera ku bandi bakuru bacu ba Kigingi ba Ildefonse urumva tukumva ko baravuga ibyo bimaze kuba ibya bintu rero biriseriye birashobora kugira ante kubeshaho umuntu natwe rero usanga bariko baratwizera badutumira kugwa runaka canke tugiye gukora ama video ukabona ati bana turabahaye budget iyi video mugiye gukora hanyuma tukabona muri ya budget y'ibikoresho twayidukeneye hararenze ko n'ibihumbi 10 umuntu atahana ati kombe vya bintu umuntu ashaka kubikora akaranka n'ibihumbi 10 umuntu atahana kandi twabikora kugira tunezereza abantu gusa kugira ngo tubafashe bame baryohewe tubavure ya stress bari bafise hambavuye kuvura abantu ama stress no gutuma amaestoma yabo atabateza ibibazo no kongereza iminsi yo kubaho bashobora kuronka ko n'ibihumbi 10 umuntu atahana akongereza nyene muhira agafu canke utudagara ubuzima bukabandanya aha rero kwaje tubona ati bya bintu rero umuntu abayemwo abashizemo ubuseriye gose birashobora gutuma n'imiryango tuzoyitunga umuntu akagura n'agapantaro kavuye muri vya bikorwa neza cyane none umuntu yo kwibaza ikibazo mbega comedy yinziza amahera gute niba ibintu vya bintu kuko no munsi hari abantu benshi bariko bigana batishado bariko bigana n'abana bariya anye ubu unye telefone barazivyaza umusaruro umuntu ngo uyu n'umukomedi aguma posting utuntu aposting utuntu mugaje usanga wanashima amaze nk'imyaka 2 canke 3 mugabo uyo muntu akaca yumva uri kumubwira ko comedy hemba amaze imyaka 3 apostinga ku rubuga rwiwe mugabo nta n'igihumba raro nawe yinjiza gute bo comedy yinjiza mu buryo butandukanye umbabarene ko ndaraba muri telefone kugira ngo ndabe ko ntihenze ndiko ndaraba za type de comedy comedy stand up ntuze nubwo kindwi yego nubwo kindwi urumva nimwe ko bavuga ati biriyigwa ukamenya ati comedy niko ndakora ni runaka ni runaka hanyuma mu buryo comedy yinjizamwe amafaranga rero sasa buratandukanye ubwa mbere bivanye n'urugezo umaze gushika ko hari imigwi gushima ati uriya acteur turamukeneye azadufasha mu kugwa runaka yego muri ico gihe ntuza ku buntu baraguhe amafaranga yego ubwa kabiri urashobora kumenyekana kubera comedy ku rwego rw'igihugu n'urwego novuga international mpuzamakungu nk'ubu twebwe hari abanyarwanda batuzi hari abakongomani batuzi hari abari muri Kenya hari abari muri diaspora ndavuga mu bihugu vya Aziya Amerika Europe n'ahandi urumva naho bien sûr tugikina mu Kirundi tutaratangwa gukina mu ndimi mpuzamakungu muri ico gihe bashaka gutumira mu biteramo n'amafaranga ko ndavuga uburyo comedy yinjiza amafaranga urashobora kugira nte ufise platforms zikomeye ndavuga YouTube ugasanga iyo YouTube yawe arayimonetije iraguhemba urashobora kufise Instagram TikTok na Facebook zirahemba ugasanga izo platforms ziko ziraguhemba bivanye na fan base iri nyuma yawe iri ko iragukurikirana ubwo n'uburyo zishobora kugira ane guhemba no kuvuga urashobora kuronka gusinya amakontra atandukanye n'amashira hamwe ziriko iyo ni ya comedy yatumye usinya bivanye n'ukungena abantu bazi yuko ukurikiranwa n'abantu benshi n'amafaranga uburi kurinjiza urumva ubwo n'uburyo butandukanye comedy ishobora kwinjizamo amafaranga ariko kandi si gihe cyose ko ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ntushobora gutangura comedy no munsi ngo ugomba gutangura guhemba oya hari abantu bagutumira kugira mubonane mu mibonano audience bakayiguhembera urumva kabwa ati jewe umva ndi mu bindi bikorwa mpagaritse ibi wa mwanya nari kunguka bijya ati jewe amahera wari kunguka muri bijya ndayaguha hari gihe ubonana n'abantu bisanzwe kubera ko umuryohera mu bikorwa vyawe akaguha akantu canke hakaba abantu ati ibintu ukora biriko biraturyohera akavuga turampaka nimero kanshire ko kirekeshe hose nubwo biba biriko biraza muri forme de prime ubushimwe tubuharura nk'impembo uri kuraronka kubera vyikorwa vya comedy uri kurakora ubwo rero n'uburyo butandukanye comedy ihembamo iduhembamo naho ushobora kuba atamushahara uronka ku kwezi
bivanye na komedi wikuragira mugabo hari amakontrakt ushobora kuba warasinye akuha amafaranga yego amakontra yibi vy'ama 1xbet bet ugasanga bakubera urabona nk'ubu none urabona nk'ubu 1xbet uzosanga abastare bakomeye ba Mutima ba Kigingi ba Satubi n'abandi usanga basinyiranije kontra nabo kubera iki bafise ico bita fan base abantu benshi bakunda babakurikirana bavuga ati bana nitwa taginga kuri naka bajya abantu bose bamwemera bamuyoboka bamukunda hari abantu babakunzi babani nubwo wogira ibintu gute abandi bariko baragutera amabuye bo bavuga ati ndekera umuntu mukunzi avuga ati ko nabonye bijya bintu ko cishada birimwo afise code promo y'izina giyewe ndahagaritse abandi ntume nakanda muteza imbere yego abavyeyi benshi cishado abavyeyi benshi barafise ukuntu bafise uruhara mu kuzimya ingabire z'abana babo mbega nk'umuvyeyi ndiko mvuga ku ruhande rwa comedy nk'umuvyeyi yo confirma ryari ko umwana wiwe afise impano ya comedy kugira ngo ayishigikire akiri umwana akiri muto canke wewe umwana wiwawe uzoza kumenya neza ati nkuko wavuze ati ngo mwimfura nase mbega wavuze mwimfura nase isase iva ku cyuma nk'ubunye umwana wiwawe nutwaye tuntu mu rugo azogira uvuga ati uyu mwana ashaka kuba je mu nzira ziwanje nigari canke n'urabira kuvuga ati uyu mwana wanje vraiment ingabire ya comedy arayifise nk'ubu bwambe bwo ndazi ko mfise umwana kubagana cyane bo sindazi niko biri ni ibintu maze kubona ko amaze gutema inshuro nyinshi amaze gukomereka amaze kuyigusha bivanye n'ubuguruguru bwinshi akora na jewe bana nka sometime ukamenga aranteye ishavu hanyuma ndamaze kubona imwe mu mpano afise afise umwe mu mpano zo gutamba c'est vrai kuko ndibuka kiri umwana yumvise indirimbo yacatekana arafise novuga impano yo gutamba ku buryo iyo yumvise indirimbo ivuze ubona acitangura gutamba kandi kenshi yo ndamuri imbere yiwe nkagerageza kumwereka nyene urumva utujeste aragerageza kwimita gusubiramo kujya kuntu kujya nimba ari kuboko nadugije ukazona nawe nyene akudugije nimba ari kuguru ntereye ukazona nawe nyene aragutereye urumva ni bimwe mu bigaragaza ko iyo mpano uwo mwana abafise impano kanaka kandi ndabona ko menga arashobora kuzogira nta wamenya novuga ngo muri comedy biki n'umuntu umwanya wose agomba kuguma avuga utuntu nyene biki ashobora kuvuga ati bana ashobora kuzafise nyene iyo mpano urumva nta wamenya comedy urumva shanga kazo bari umuntu w'imvuze shanga kaba ndagamba ngo mu pasteur kwa tuze ko bavuga cyane urumva mugabo ni bimwe mu bintu mbona hambavu y'ivyo ndamaze kubona ko ari umwana ari novuga ari responsable cyane ku buryo abonye ikintu canje aho kiba kiri hose nk'impuzu yego ayibonye nimba ari nk'ishati namwe nk'ishati nkashya muri sara ayibonye aca yitora direct akaca yijana mu cyumba canke abonye nk'ibirato hanze nkubu mvuye ku kaza ko ngenshika nkuri birato nkabiziga imbere y'umuryango aca ninjira mu nzu we aje agasanga ibirato ngaho aca bitora vy'iwanje akaca bijana handi hanyuma abonye ibindi birato vyandi bantu imbere y'umuryango byose aca afata agashibura agakuraho byose arabimenya ati bisi ivyo ngo urumva ni ibintu urumva je ni ibintu biruko abonye batu byandi kanambiri nk'aba bariko baraba nka film indani biki uzona byose agasanzaza agakuraho imbere y'umuryango haguma hameze ibyo wanje kazibona abana alito yarabisengetanya kajeje naho bibabira gashirayo urumva muri ico gihe rero umuvyeyi akwiye kugendereza akaraba umwana mbega akunda gukora iki bimeze gute kugira ngo ashigikire ko mu bindi bihugu nko muri Israel afise kungene ba training abana bakaraba bakiri bato bakamenya impano zabo niyo mpamvu uzosanga umwana agakura abana kundi igihugu rimwe na rimwe abwatije ntegeza kwitangira igihugu kundi rwego urumva ni ibintu aba yarakuze yonswa kandi yigishwa biba biri muri we yego nibaza ko abavyeyi benshi bamaze kuba batahura canke bumvise impanuro cishado atanze ku bijanye no gukurikirana ingabire z'abana hari abana tubona atakindi kintu abashaka gukinisha imiduga ibipopi vy'imiduga gusa hari abandi usanga bakinisha imipira ari
babandi usanga bavuyemwo ba Yusufu Nyange ba Berahino n'abandi ariko rero navuze ko nza ndacishamwo utubazo tw'amatsiko ngo iyo cisha do rero ararongoye mariage irabaye abantu benshi baravuga amajambo mugabo cisha arongoye akiri muto cisha kuva agiye muri comedy yaciye aronka inoti nyinshi raba none aciye agira mariage niryahe banga wo kwibira nka twibwe nka jenda cara umusore niryahe banga wo twibira urugo gubakwa no kuba ufise amahera menshi kuko uvuze ko gubakwa no kuba ufise amahera menshi cyamvuga ati bwabo ndicisha dinoti yarayironse yo hari ahantu nubwo utoba warayirose ubwo ati jewe yankwiye narayaronse niryahe banga wo kwibira abantu urugo gubakwa no kumuntu aba afise amahera menshi canke ni decision umuntu afata canke ari akandi kantu kubwenge wo twibira nka twebwe tukiri inyuma kugira ngo natwe ejo canke hirya ejo umuntu aca shinga ugwiwe. Bon merci beaucoup urugo nta uruhurira n'amafaranga. Oya. Urugo nta uruhurira n'amafaranga wanashimara abantu benshi munganya imyaka. Bagusumbye amafaranga canke wewe usumbye imyaka bagusumbye amafaranga mugabo atabakenyezi bafise. Neza cyane. Urugo ni ngingo umuntu afata. Ngingo umuntu afata akavuga ati jewe harageze ko nobaka ugwanje. Ego utarabiye ku mafaranga kuko wamaze gufata ingingo. Abaswahili bavuga ngo panaponia pananjia. Panaponia pananjia. Ndiyo. Mu Kirundi. Mu majambo bake umuntu afise intumbero kanaka. Umuntu afise intego. Ihangiro yihaye mu buzima. Yego. Haduga hanyerera ategeza kurishikako. Ategeza kurondera inzira yose ishoboka ashike kuri rya hangiro yihaye. Neza cyane. Bisigura iki? Iyo wamaze gufata ingingo yo kuba ku rugo rwawe sa amafaranga uko yoba ngana kose kuko nta mariage ya mbere nta ya nyuma nta ya mbere ibaho nta ni ya nyuma ibaho kuko nta classement baragira ngo ya mbere ni yanaka ngo ya kabiri ngo ni yanaka ngo naka nawe wa nyuma ya kuko mariage ni bikogwa. Yego. Oya mariage ntubimenye ngo sare ngo ibiki. Oya. Igaro siyo mariage. Oya. None mariage mu Kirundi ni iki? Mariage nubukwe. Nubukwe. Sivyo? Aha. Harige bava ngo ubugeni. Ubugeni. Mugabo ugiye mu komine ava ngo no kwabirana. Yego. C'est ça le mariage. Ni gikogwa. Urumva? Kiza kuvugwa. Hanyuma ikarangirira mu bikogwa. Urumva? Yego. Ivyo bikogwa urabitse. Sivyo? Yego. Nibijya biba hagati y'umugore n'umugabo. Yego. Ijya rero niyo mariage. Ni union. Yego. Y'umuhungu n'umukobwa. Hakabaho ico bita cérémonie de mariage. Okay. Nivyo rero ngurumva ngo abana ngo harimwe abatamba ngo harimwe abavuga ivyese ngo harimwe abakomedie ibiki nivyo. Yego. Biza gutwara amafaranga. Yego. Sinon le mariage en soi. Ubwavyo nta ni decision umuntu afata n'ingingo umuntu afata. Kubera ko ati jewe harageze ko no bakugwanje. Yego. Kuko mwamaze kuvyumvikana n'umukobwa. Kavuga ati jewe inkwano najya kuko ubu nivyo bigezweho. Yego. Hanyuma abavyeyi y'amafaranga bakayatora. Yego. Kuko si itegeko ko umunsi wo gutanga inkwano ugenda ujanye abantu 200 nyuma yawe. Si itegeko ni shwa. Mugabo hari n'amahitamo. Oya n'amahitamo uvuze ati jewe bivanye abi wabo n'umukobwa ntibakobrija kiretse bonyene bavuze ati twebwe twariteguye. Yego. Yego. Mugihe bavuga ati twebwe urumva ntidugomba kuja muri ibintu by'ama dépenses maremare. Nta ngorane. Mwe mumaze kumukwa. Mukagenda kwandikwa. Mugomba muca mufata ingingo mukagenda mubana. Nta muntu abiruka ko ngurumva ngo ibiko ya kandi nabibaho n'umukobwa ntibakwika kuvyo ategeza gutanga bagizeni warabitanze. Yego rero ningingo umuntu agirane afata. Rero umuntu agize amaje kubwika iryo hatafashe ingingo ni wa undi nyuma y'imisi mike y'urugo batanguye kuzamba hadutse ibibazo bikeyi tugwane dukeyi ashitangura kugumuka ngo yamwirukanye ngo barasubira muhira hadutse n'ubukene mu rugo ngo barasubira muhira. Hanyuma ikindi naco mu bituma hari abantu bafatana decision kugira ama mariage. Hari umuntu avuga ati vraiment jewe ndagomba ko abana banje Imana ni abandonsa ko umwana azokwiza imyaka mfise no munsi nkishobora
kugira ico ndamufashije muri buno buzima kuko hari abantu no munsi umwana wiwe mukuru bari kumwe wibaza ngo umwana ari kumwe na sogo wiwe yego canke sekuru wiwe neza cyane urumva ico naco ni kibazo abo ni babandi bazogera igihe bagera muri passion yabo batagishobora gufasha abana usanga bariko bahura n'ingorane nini yego ariko babandi barongoye hakiri kare azogenda gushikira muri ya passion umwana ageze ku rwego rwo kuronka avuga ati mutama wicara hajya mu bisigaye mimi ni pambane na afya yako ego naho rero ntabihurira n'amafaranga ni decision umuntu afata kuko jewe nta mafaranga nari mfise ego wari nayo kuvuga ngo urumva ngo ibikeho ya mugabo kubera ko nari mfise iyo ntumbero n'umutima ugumye wo kuvuga ati jewe ntegereza gukora kino kintu Imana yarabimfashije birashika yego rero ubu unye nizere ko tukuravye kandi akuzuye ntikamurikwa urugo rumeze neza ubu ni sawa mu camake bo turashima uko biri kose kuko Dawidi no yavuze ngo uhereye kera none rabanda ashaje naho nabonye umugororotsi yahebwe canke uruvyaro rwiyo rwasegereje ivyo kurya neza cyane kandi hari Imana yabubatse ubu ndakubwira ati ngo sindasubira umugore habavye burampana veni uwo yampa mu gihe uwundi umujene mugenzi wawe wayamwimye neza cyane none bavuze ngo urugo n'umugisha kuri wowe uravyemeza yego ndavyemeza ndavyemeza kuko gituma ndavyemeza hari ibitangaza biba atari byo witegure ko ati ibi ni Imana ibikoze oya vraiment ni navyinshi cyane kuri jewe yego reka tugushimire rero hanyuma ikindi kibazo twashaka kukubaza turi mu gihe aho tubona abakomediyo benshi bijukiye mu bikorwa vy'iterambere aro turabona nko ku ruhande rwa Mutima aheruka kuja kwimbura ibiraya ari kumwe na nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ndavuga rero Ildefonse aheruka kwerekana ibikorwa vyiwe aho atunze amafi atari make abo bose bari mu bintu vyunguka n'abana bari anya bashobora kuba bariko barabikora tutaramenya mbega cishado hari ibindi bikorwa akote ya comedy canke kuba ari umunyamakuru ivyo turabizi akwiradiyo hari ibindi bikorwa vyo kwiteza imbere vuba uca twereka canke tumwitege kwiki mu bindi bikorwa biri akote ya comedy ngore niho wavuze ko akuzuye katamuriko niko na investisa mu mubiri ubu rero tuzozana amakamera tuje utwereke investissement yawe mu mubiri wawe ukuzozana umunzana ahubwo mu mpima tubugeze ku biro bingahe ego bo nivyaboneka ninabigira nzobabwira ariko umuntu afise ko umutima wo kunshigikira ntareke kubikora ngo nuko ngo ntavuze ngo canke ngo nerekane ngo mahegitare nibiki nabiriya nkuko grand frère Mutima ariko aravyerekana ni vyiza kandi ni intambwe ishimishije tumwigira ko vyinshi n'aba Ildefonse ko barekana vy'amafi nabonye tubigira ko vyinshi rero birashika bakaba nabo bafise abandi babashigikira nta wamenya kuko ntavuka rimwe ngo yuzure ingovye naje banshigikiye naje nzobikora yego nzobikora kandi kanatsinda umuntu aroshaho kwiyumvira n'ubundi turabe ibikorwa vy'iterambere ko mu gisagara uraze ko ikintu cyose na kanoti rero bamaze kuba bavyumva nibaza ko ikintu cyose gikorwa no mutahe abo bose twako turavuga ndazi ko ari ibiganiro bagiye baratanga bavuga ko bagiye muri bike baronka mugabo hari baranose na support y'abana bari anyu bakabafata ku mugongo rero Cishado wewe avuga ati jewe nanje ndose umfata mu mugongo imigambi suko ndayibuze ego imigambi irahari ari undi muntu nawe yavuze ati hariho itandukaniro ryo kujya hiti no kugira hiti wewe bidutandukaniriza gute kuko wewe yavuze ati kugira hiti niko abantu bose bakuzi n'umukomediye urya nicisha ari hose ugiye mugabo wa muraba ugasanga iyo hiti yiwe ntaciri kiramuha cyane ntavuga ngo uciye hose mugabo ngo kujya hiti ni nkuko unye biko gukora abantu babibona bakaguha canke nimba ari ibintu uri kurakora bikaguha ikintu kiboneka ubwo nyene bigaragara wowe kuri wewe kugira hiti no kujya hiti
uvyumva uko canke urafise ukundi kuntu bibona no kwamaze kubisigura umva hari ikindi nza kurenzaho kirekire umva ko hariho itandukaniro y'uwo yagisiguye canke bo bavuze kugira hit n'igikorwa kanaka wagize ico gikorwa kikamenyekana ico gikorwa iyo cyamenyekanye kigakundwa cyane yego nukuvuga kiba kiriko kiragenda ku muvuduko udasanzwe ico gikorwa rero ahamenyekana igikorwa na nyene gukora igikorwa neza cyane aho rero abayagize hit canke abayakoze hit song canke comedy yahitinze urumva bigaruka kuri nyene kubikora hanyuma kujya hit navyo murashaka kubivuga mu nshuro zibiri murashaka bati yariye hit agomba kuvuga ko yamenyekanye turi kumwe yego no kuvuga ati bana muri no minsi ndiko njya hit mu buryo bwo kumenyekana canke akaba ariko araronka inyungu iri kwiva muri ya hit y'igikorwa kanaka kiriko kiramenyekana ku rugezo runini rero urumva bivanye n'umuntu agitahura bivanye naho ubumenyi bwiwe bugera byose biraza kugira sens haravuga ati je nariye hit muri no minsi agombye kuvuga yuko yamenyekanye yego ariko aravugangwa ari ara page ndavuga ati muri myaka ndiko njya hit ndiko ndajya hit ariko ajya resultats zavuye muri cya gikorwa cyakundwa yego neza cyane abantu bafise inomero zawe kuri stati barakunze kubona cyane upostinga ibintu birimo ijambo YMCA Tisha Ado na YMCA bihuriye hehe kuko twarumvise ko ushobora kuba hari amwe mu mashirahamwe akomeye uwo uhagarariye nimba atari banga byo bari byo canke kuko iryo jambo riba riri kuri stati ugomba kumenya byinshi azogende kuri website wezi 3 akaburungu Burundi YMCA akaburungu com yego azomenya byinshi kuri janye na YMCA Burundi canke kuri page ya Facebook azomenya byinshi kujanye na YMCA Burundi ego ni rimwe rero mu bashira hamwe ru Kristo urudome rumwe kugira ngo bamenye ukuntu bashaka ni young bo byanditse ko nyene ni ye na me na ce na a yemuca mu kirundi ego nivyo rero umuntu azomenya byinshi na cyane ko ari rimwe mu shira hamwe ru Kristo yego ritari mu Burundi ariko ni shira hamwe rimwe riri kwisi yego biko bikorwa bitandukanye gufasha ugwaruka vya leadership bya entrepreneuria mu kubigisha nibindi bazomenya byinshi ngiye ngo nje mu byo kubisobanura byo ba byinshi ariko ndabatumirira bazoze muri nashaka gushika youth camp mazimisi uri kuratu youth camp rero ubatumira izobera igitega mu kigo gikomeye cyane cha Jeunesse pour Christ bita Gia Gitega International Academy ni imwe mu mashuri akomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi bafise enseignement y'abongereza yego rero niho hazobera yo youth camp izomara indwi yose kuva igenekerezo rya 14 gushika rya 19 z'ukwezi kwindwi ego tuzoba turiyo tumare iyo misi yose tuzatu kumonogora karotandukanye ruvuye mu mihingo yose kwiyandikisha gusa ni bihumbi 40 ko bari ngahi Bujumbura ego ko bari Gitega 220 ego hanyuma teme tuzokorerako n'umurongo umenga uri muri yasayi gishesha 60 kuva ku murongo wa mbere nimba nihenze uvuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye amen rero muzoze duhagurukira hamwe dukayangane kuko umuco wacu washitse bwiza bw'uhoraho buraturasiye message ku bavyeyi kuko abavyeyi numva tuko turabivuga ari abavyeyi abana babo hariho ama societe me canke amashiramwe menshi ategura inyigisho izo nyigisho usanga bagiye kuziga boziga ku mahera menshi cyane
mugabo ukaca usanga nk'akarorero ugasanga nka YMCA izo nyigisho yazibazaniye yego mugabo yazibazaniye kuri gusa ntumve ngo ibihumbi 40 je nibaza ko ari déplacement gusa yego ni kwiyandikisha kandi ibihumbi 40 byo kwandikisha bari mu gisagara hanyuma iryo shirahamwe rikazoshira bamenya déplacement bashikana igitega alelo tour vyose n'ifungurwa no kuryama uri kurumva ni ikintu kidasanzwe cyane message ku bavyeyi rero bashobora kumva ko menga umwana wiwe niyo murungika bo message no habavyeyi nuko abana banyu sabi wanyu mwebwe mwenyene mugabo nabo Burundi neza cyane rero barakeneye kwiga inyigisho canke kuregwa mu bundi buryo kugira ngo ejo canke hirya ejo bazababera umugisha igihugu bazabera umugisha ishengero bazabera umugisha n'umuryango wanyu rero nimwabarungika yego bigishwa inyigisho nyinshi zibahindura mu buzima zigatuma bahindura ivyiyumviro bakagira intego mu buzima bakagira novuge yindi migabo n'imigambi yo guhindura igicapo ca kazoza ku buzima bwabo kuko bahahurira n'urundi rwaruka ruvuye mu indi mihingo bumva amatemwanyaje atandukanye bahahurira n'abigisha batandukanye bafise ama experience y'ubuzima atandukanye bakaba eveye bakabugurura mu bwonko bakabona kure rero ukaba ufise n'abana novuga b'ingare bagumuka canke ibiki murabaturungikira kuko turatanga novuga indero yego ikomeye ku buryo iyo ari umwana azohinduka azobera umugisha umuryango igihugu n'ishengero yego avayo yahindutse neza cyane yego abavyeyi rero ako nakagohe babakeburiye ushobora kubura umuvyeyi uri kuradukurikirana muga umwana akaba yarakikubwiye ukagifata nko kumenga n'ikintu gisanzwe cyangwa kumva umenga umwana ntiwo murundi yego ukiraho mbere kamvuge no kuri kino kintu abantu benshi hari bibaza ko ari escroquerie kwari kubahenda ngo ivyo ntivyobaho canke iki uyu mwana wacu nagoma ndabirushye na participer ko tandukanye discipline ibikwiye reka hari ikintu utashimangiye ko benshi baba bafise ubwoba ku mutekano w'umwana wiwe umwana wanje urabona n'umukobwa ndamurungitse hariya ico kintu abavyeyi tubabwire ngo muhumure kubera yuko haba hariho uburaro bw'abahungu kwabo haba hari uburaro bw'abakobwa kwabo haba hari abantu babajejwe discipline ku bakobwa n'abahungu na security bihari hambavu yaba muri twebwe abajejwe security baba imigwi bijejwe security ku bakobwa n'abahungu haba hariho n'inzego zijejwe umutekano ego z'igihugu kameme zikurikana ivyo bintu ku buryo umwana yinjiye adasohoka muri ico gigongo aragiye ngo hanako yinjiye azosoka hageze kandi haba hariho the limit umuhungu adategerezwa kurenga cyangwa umukobwa adategerezwa kurenga mu ntumbero yo kugira ngo ntihagire umuntu akomerekerayo kandi dufite témoignage 100% nta muntu n'umwe kuva muri 2016 biba gushika no munsi arigera akomerekerayo umuvyeyi araza kwidoga umwana wanje gwagire kibazo nico kunda kandi twashimira Imana ko yaduhaye ubwo bwenge bwo kumenya gupanga na cyane bijanye n'indero kugira ngo ntagire umwana agirira ikibazo neza cyane turabibashimira cyane gose anibaza ko rero abavyeyi bamaze kuvyumva abana nibabarungike kugira ngo tuve kuri ico ca YMCA kubashaka kubitura kumbure abashaka kuyandikisha cyangwa umuvyeyi abaye interesse avuga ati jewe ndageneye naje ko umwana wanje azobijamwo kugira ngo ndabe ko yohindukirayo canke iki yo basanga he po kubisanzwe ubu iminsi iri kwiragenda kuko kwiyandikisha no kuriha amafrais ya déplacement ico no bambe frais d'inscription amare kwiyandikisha bizoherana ni tariki 5 z'ukwezi kwindwi ubwa mbere kwiyandikisha birabera online ugiye kuri page ya Facebook ya Burundi YMCA hariho amalink atandukanye ushobora kwiyandikishirizako hanyuma kandi turatanga na numero de compte ya bank ushobora kugenda kurihira ko amafaranga hanyuma katuzanira bordero hasanzwe hari biro yacu cyangwa ukaza kwiyandikishiza kuri biro asanzwe iri aha mu Kibenga Avenue Mardi no kuvuga ugeze kuri station Kibenga aho kuri Buragane hariho ibarabara rya pave rimanuka uramanuka ukamanuka n'inkimetero 300 muri kote yawe uri kuramanuka y'uburyo urabona ahantu hari agapangu k'udutibe kuri ako gapangu hariko amafishe canke ama pancarte zitandukanye z'amashirahamwe uzasanga ishirahamwe ryanditse ko yemocaniye na me na ce na a urumva
naho rero dusanzwe ibiro byacu bihari umva uca winjira muri urwo rupangu raka etage winjiye ka etage ni nivo ya mbere etage ni ku ruhande rw'iburyo uduga hariya kuri kote umuryango wa nyuma haba huguruye iminsi yose kuva saa 2 gushika saa 10 kuva kwa mbere kwa gatanu uraheze ukandikishiriza ngaho yego kandi ni naho abazoduga bagiye Gitega bazuririra imodoka neza cyane yego rero barabahaye ikaze ariko kandi tubibutse ko ibibanza biraharuye si kuvuga ngo reka ngo kumbure ngo shiremwo kwikwega ngo ndazi ngo bazonyakira hari gitigiri nibaza ko gikwiye muca muhaga yego hari gitigiri gikwiye tutazorenza ntituzorenza abajene amajana 3 kandi uravye cette fois mu mwaka bavyitabiriye cyane uravye abamaze kwiyandikisha online namaze kwiyandikisha Manuel baje ku biro majana 3 haburamwo bake cyane benshi rero urumva ku kwiyandikisha turabareka nabo amajana 5 nta ngorane ibisigaje dufata decision hageze kukuriha yego hageze kukuriha cha dufata decision no kuvuga iki rero bisigura iki abantu muriha mu kwakwanye mukoresha umwete nubwira kugira ngo ibibanza ntibize vyuzure yego kuko dutegeza kurondera ino equipe y'abantu dukeneye equipe y'abantu bazovyitabira dushobora natwebwe kwitaho kwitwararika bikwiriye yego warizewe na Kigingi muri Kigingi Sama urizegwa na Raure mu biteramo bikomeye cyane bagiye barakora kandi aho twabibonye waravyitwayemo neza cyane bega cishado kuri we azoguma kora ukunye nari karakora canke arafise urategekanya gukora igiteramo gati iki ni igiteramo ciciriwe cishado ubwo ntavyo turabona twari bibonye nabantu bagiye barabikora benshi bakigingi barabikoze Raure bien sûr Raure ejo aheruka kubikora mutima yarabikoze n'abandi bagiye barabikora mbega cishado bivyo babiri mu nteguro canke wewe azorindira bazoguma mu ama invitation bo nibaza yuko igihe cyose umuntu ayareko arakura ategezwa kuba afise imigambi iye cankiriya ni nabona novuga abanshigikira kuko nabajya bagiye barabikora nuko barafise abagiye barabashigikira abagiye barabatera inkunga kuko ntibiba vyoroshe bitwara uburyo kuko nibikorwa umuntu ashobora gutanga ishiramo nk'umutayi w'imiliyoni 10 atanguza kuko mu gutumira aba artiste batandukanye urazi yuko murapatana yego hanyuma maze gupatana ukavugana nimba ari ama avance baraguha kenera sonorisation harakenerwa gukoresha ama publicité ibi nabiri urumva n'amafaranga yego rero umuntu ntiyashigikirwa nta kabuza nako tazobitegura nta kabuza tazobitegura hanyuma nako tugashinga ikirenge mu cabakuru bacu yego nibaza yuko nitwabitegura Kings Family nibaza yuko namwe muzoba muri abo bantu babimenyeshwe bwa mbere mu rwego novuga go gutumira abana bariya na cyane muri byo ko ko turategura katubashimire cyane ikindi kibazo nuko twadushaka kumenya ama TV online menshi yagiye abatumira ko natwe turagerageza kuraba yabandi nkuko natwe baraba yiwacu bagiye barakubaza ibibazo muri bimwe mu bibazo bagiye barakubaza ibijanye n'ivana igiwawe na mutima timu mutima yarasambutse byinshi kuri ivyo bibazo bagiye barabibaza cyane ariko inyishu mwagiye muratanga ati mutima ari mu byo kurima vuba cyane azogaruka canke ni umwanya niyo yawuronka ukwiriye azogaruka kugira ngo dusubire dukorane ibikorwa ikibazo mfise ngaho nyene sindakubaza ngo ko mwamwarabaye cyangwa mwamutavanye ntavyo nzi ariko inyishu mwarayitanze kandi twarayumvise abanyagihugu barayumvise ariko ikibazo no ndashaka kubaza hagati y'ivyo vyose yuko afatiriwe n'ibikorwa imigenderanire iracahari ko twege twarabonye ko mu minsi yahera imigenderanire ya Cishado na mutima imigenderanire idasanzwe aho mutima yabari no Cishado yabari mugabo mumaze kurongora byagiye birahinduka gato nyuma yaho bigenda birahinduka gushika kuno saha nivyo muri separe kuko umwe ari kurima nawe uri mu bindi gushika kuno saha imigenderanire twovuga ko ikihari
bo imigenderanire ushatse kuvuga jewe canke wewe hagati ya timu mutima na mutima imigenderanire vuga yo ku matelefone kuandikirana kugenderanira nimba mwarabikora kera bo kubisanzwe nkuko nawe ubwawe nyinshi wanayitanze imigenderanire ntimeze nko yari imeze kare kuko kare twagendanira cyane ko twako tuyaga comedy yego mbega ni ya video twokora ubiko urabona gute ubona video ko tubatanga ko bariko barazakira gute urumva byari byo ko byari bimeze ariko ubu we abariko yimvira mbega ni heno kuri ntabire mbega ni byahe byimbo bitegwa notera nkazokwimbura urumva nanje mba ndi mu bintu by'ama script mbega script ni yahe umva biki naho babigoye rero ukungene tubanye muri timu mutima benshi barabizi nawe urabizi uko yaba wewe naje yewe tuvugana mu gihe haba ari igikorwa kanaka yego mu gihe hateye igikorwa kanaka buzima bwa timu mutima umwe wese bagiye gupagasa arondera hirya no hino vyiwiwe yego kenshi dukwenda kuvugana cyane iyo hari igikorwa kanaka twimirire cyane tugomba gukora ivyo rero ntibiri hagati ya Cishado na Mutima ivyo biri hagati ya Cishado na Joba biri hagati ya Cishado na Alice biri hagati ya Alice na Joba na mama soso twese nuko tumeze iyo duhejeje ibikorwa vy'ama video biduhuza kenshi umuntu acamirira nk'uwanyitse agiye mu bindi bikorwa vyo kurondera naho rero urumva dukenshi niyo kenshi mu banyabantu tuba turi kumwe twatiko tuyaga ivy'akazi vyunguka nubwo buzima tubayemo neza cyane rero iyo migenderanire kubera ko bari mu vy'indimo nanje ndi mu vyakomeye ndumva babigoye yego mugabo ahasigaye duhuye turaramukanye neza cyane igituma twakubajije ico kibazo no kubera ko twabonye igihe yari karimbura amatoni y'ibiraya nkuko mwabibonye namwe twarabonye bamwe mu nshuti ziwe novuga batandukanye bagiye kumushigikira kwakira mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko arimbura mugabo mu bantu bose bo muri timu mutima nta muntu numwe twigeze tubonayo sinzi ko ari amaso yatwebwe abanyamakuru tuba tutabonye mugabo aho tugeza kuraba nta muntu numwe twigeze tubonayo umuntu akaca yibaza ubwo bucuti buriho canke nta buhari ico cyo cyagitumye tukubaza ico gikorwa canke yoba yaragutumiye ukabura umwana ukiraho mubo wabonye warigizwe namwe mama wiwe oya warigizwe namwe papa wiwe aho ngeze amaso ntawe nabo hari wigizwe namwe mushikiwe oya warigizwe namwe umudamu wiwe ego bo ego save sawa pezete ko cyo mu foto nabonye uwe ntamubonye yarimwe mugabo nagenda kubwira abayiposhe sivyo abavyeyi nibaze ko rero impamvu nabo nyatababwiye ni kubera yuko yabona ko abo urumva se kesyo kuvuga ngo akunze dahera mu mubindi atagikorwa kinini canke gikenewe cyo tuma bahaba yego kuko abo wabonye bose bari bahari bari bafite igikorwa kanaka bariko barakora neza cyane yego tugushimire ariko rero turiko turagerana ku musozo w'ikiganiro umuntu yagerageje kwibaza bimwe mu bibazo babajije abantu babajije ku rubuga rwacu mu commentaire babajije babonye comedy twigeze gupostinga ku rubuga rwacu babaza ati none Cishado ko twamubonye amafoto canke video na comedy ariko aroga mwibase umugore bariko bamwogereza mwibase umugore wiwe arashobora kuvyihanganira vy'ukuri nimba afise umutima w'irobo tuca tugaruka rero ku cyakintu cyovuga ati ukuntu Cishado mu rugo ico kibazo kibishura gute bo ntabwo ashwana ntabwo canke aratahura ko arakazi burimwe ntabwo ashwana kuko arazi yuko bijya kwa arakazi ko inyuma yabijya atari bwo buzima mbayemo arazi ko umugabo wari umwizigirwa yego kandi ko atange sombi agiramwe rero aratawije nakwijena bijya kwa arakazi hambavu yo gukina bijya imbere yanje haba hari abantu benshi haba hari umukameramani haba hari umuntu afise microphone haba hari umuntu afise agenda irimo script haba hari abantu ko barakosora gira ukubigenza uko kora ukubigenza uko none umva yo gira uhagarara gwiki kandi timu yose ibihagaze ngaho idushinze amaso yazijya foto zagiye zasohotse hariho umuntu habe ko arafata izo foto neza cyane none uriko uravuga yuko no hava nambara ubusa imbere ya mamasoso eka
nuhava niho yararideje Ego. nuhava nambara ubusa imbere mu cameraman kuko harabava ngo urumva ngo yari ngo yambaye ubusa ibiki yanambaye buto ya noir Ego. none nuhava nambara ubusa imbere y'abandi bose bisigura yuko nakazi arabitahura naco bimubwiye vrai kandi numwe mu bakunzi ba timu umutima ko video zose zisohoka aranazipartage kandi aranaziraba neza cyane reka tugushimire cyane akabazo ka nyuma umuntu yo kubaza ama marché menshi ya aza ku matimu ndavuga nko kuri timu umutima ndavuga ati twe turashaka ko mudukinira ibi turashaka ko mutugirira ibi ubu unye gushika kwino saha timu umutima umuntu ashatse kuyiha marché yorondera mutima ko umva atari hari canke yorondera nde gushika kuri no saha muri timu umuntu yorondegwa ari nk'ico mushaka kudiskita nimba ari shiramwe shaka ati kwe dukeneye ama video mudukinira nimba ari abantu bashaka publicité ijanye nuko umuntu akina dukino dutandukanye umuntu ashaka kuryosha urubanza iki personnellement ko wewe usanzwe uri mu MC mu mamanza ko mumvikanye vuga kuri timu no musi umuntu yorondera mutima canke yorondera ndi yo kwitura nde kugira ngo akorane nawe nk'ibikorwa nka timu uno musi nka timu barabona bari ku kivi Shishada ari ku kivi Alisa ari ku kivi Masosa ari ku kivi Jomba ari ku kivi Police ari ku kivi Ecospas ari ku kivi na Diamantina ari ku kivi nibaze nabo uwo bahafi muravugana hanyuma mumaze kuvugana nawe aramenya ukunge natanga ubutumwa kugira ngo ntuhava usanga ugiye gupatana nabi ngo bakumena amazi kuko ari umuntu atinya gusekesha nyene ngo atange igiciro gihambaye akaca agenda gucira nguruma ngo twengo muduhaye desa twoza kubera ko bashira ko batazi kugirane gupata neza cyane muri ico gihe rero muravugana n'uwari wese muri abo ari ku kivi hanyuma agaheza akabaza ati mbega je ko hari kiraka cubutse bigende gute ndabikore gute mugabo kumaze gukamirika hajo bamaze gukamirika baza ate bana twebwe uraduha miliyoni zingano kugira tuze nka timu arisabwa ati bwe muraduha miliyoni zingano kuze nka timu n'abandi muri ico gihe murapatana kuko dusanzwe dufitaniye ubumwe n'urukundo kuko kandi twese tugomba gutera imbere ico kiraka turagikora muri bwabo mwe nyene neza cyane Shishada reka tugushimire cyane byari teka ridasanzwe kubana nawe kandi watwigoreye muri byinshi waba uri kurakora ariko wavuze ati reka nze kuri micro za Kings Family kumbure abakunzi ba Kings Family nabo tubandanye duteramana ndabayagishe kuri ku buzima bwanje bw'akazi kanje n'ubw'imibereho yanje wagize neza cyane twizere ko ikindi gihe niyo twagutumira muzotwitaba je nta kibazo kwera akanya kahari ntaco buza ntabitaba message ya nyuma ni kudushigikira kushigikira ati umutima answa nuko mwamye mubikora kuva kera tari mu majambo gusa no mu bikorwa bakeneye nariko ko twogira ibikoresho by'iwacu kugira ngo nakwe ejo canke ejo tugire platform twigabira ayo kandi ndabwiye ati ndaje ndafise channel haba ndafise TikTok Instagram page ya Facebook aho hose bandika cyo kimwe kugira ngo bagutore Shishado uretse kuri Facebook nyine bandika Shishado OG onage asigaye izina ni Shishado kandi urumva hariho novuga udushot video umuntu akora two tukuru niho tusha tugenda twadupartager kuri ayo ma platform nagenda avuga atandukanye neza cyane nibaza rero ko twese dushobora gukubitira hariya kuri izo mbuga zose yatubwiye yaba TikTok yaba Facebook aho hose ukagenda wandika ijambo Shishado aho bitandukaniye yatubwiye ko ari kuri Facebook niba ntihenze YouTube niho wandika Shishado ukajushira ko OG urumva ni onage nivyo ushurenza ko hanyuma dukubitireyo kugira ngo tubandanye tubona byinshi bishasha adufiti hari indani kandi ntuvyihereranye bikakuryohera bipartage ubihe n'abandi reka rero tuvuga ati nakagaruka ciao ciao Imana ibahe umugisha